ubushobozi bwakuye Yesu mu mva. Haleluya. Bari bagerageje bazana ishashara barashira ko ikibuye kugira ngo ntibikunde ku mwami w'abami azuka, ariko hari ubushobozi bw'Imana bwamukuye mu mva. Menya ko ubwo bushobozi bw'Imana buri kumenya kino kintu mwemu yazuye Kristo Yesu imuzuye mukuye mu bapfuye. Iyo mwemu iba muri wewe. Iyo mwemu irafise capacity yo guha ubuzima igihimba c'ubuzima bwawe c'umubiri wawe kidafise ubuzima. Shalom shalom, ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. N'umunezero udasanzwe kongera kwisanga kwa no rubuga kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana mu mugoroba wo gukira. Nditeze ko mwe mwiteze kutugendera mu buryo budasanzwe. Ndagusaba ugire partage wamaze kudushikira, maze kuja ku murongo gira partage kugira ngo ino message ishobore gushikira benshi bashoboka. Umuntu ariko aramenya ukuri, iyo umuntu ariko aramenya ijambo ry'Imana biramuzana ahantu ho kumenya. Biri kivuga ngo ubwoko bwanje bwishwe no kutamenya. Mbese ukumenya amabanga y'ubwami bw'Imana niko ushobora kugaragaza ubushobozi bw'Imana, ko ushobora kumenya how isi imwe mikora, ni gute isi imwe migaragaza mu rugezo rudasanzwe. Haleluya. Reka turabire hamwe icandiko c'Abaroma igice caho ca 8 kugeza ku murongo kuva ku murongo wa 11. Haleluya. Ni jambo nizakoreza kugendera mu buryo budasanzwe. Bibiliya iravuga ngo ariko bisanzwe mwemu yazuye Yesu imukuye mu bapfuye aba muri mwebwe. Yazuye Kristo Yesu imukuye mu bapfuye izozura n'imibiri yanyu ipfa ubwamwemu wayo aba muri mwebwe. Bibiliya tubwiye ngo bisanzwe mwemu yazuye Kristo Yesu imuzuye imukuye mu bapfuye aba muri mwebwe. Ndiko ndavugana cyane n'abantu bavutse ubwa kabiri. Ndiko ndavugana n'abantu bakiriye Yesu umwami n'umukiza. Bibiliya tubwiye ngo bisanzwe mwemu yazuye Kristo Yesu imuzuye imukuye mu bapfuye aba muri mwebwe. Ngo izozura n'imibiri yanyu ipfa ngo kubwamwemu wayo. Nigiki ijambo ry'Imana shaka kutubwira? Bisanzwe mwemu yazuye Kristo igihe wakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe, mwemu w'Imana yacaza kuba muri wewe. Rero uwo mwemu bisanzwe mwemu yazuye Kristo amuzuye amukuye mu bapfuye, uwo mwemu aba muri wewe. Arafise ubushobozi, arafise capacity yo guha ubuzima igihimba cyawe cy'umubiri gipfa. Arafise capacity yo kuhonovera, yo gutanga ubuzima mu mwemu yawe, mu bushobozi bwawe, mu mwemu yawe, mu buzima bwawe. Biraba ngo azozura n'imibiri yacu ifa ku bwamwemu wayo. Rero kuba yaduhaye mwemu wayo ni ingwate yaduhaye mu buryo budasanzwe. Ngo bisanzwe mwemu yazuye Kristo Yesu. Haleluya. Ndashaka kumenya kino kintu, mwemu yazuye Kristo Yesu imuzuye imukuye mu bapfuye. Iyo mwemu iba muri wewe. Iyo mwemu irafise capacity yo guha ubuzima igihimba c'ubuzima bwawe, c'umubiri wawe kidafise ubuzima. Haleluya. Mwemu yazuye Kristo Yesu aba muri wewe. Rero mwemu yazuye Kristo Yesu mu kuba muri wewe ari ku gikorwa, hari cyari karakora, hari ubuzima ari karatanga. Mwemu yera biriva ngo imibiri yacu ni ingoro ya mwemu yera, niho mwemu yera aba. Inzu ya umubiri wacu n'urushengero rwa mwemu w'Imana, niho Imana iba. Nama nizera cyane ijambo ry'Imana mu rugezo rudasanzwe. Nimba ijambo ry'Imana rukuri, nukuri kandi ndavyemezwa ka ijambo ry'Imana rukuri. Ini ingoro nama niga cyane, nta muntu numwe inzu yiwe yokononekana yemere ko ishishikara kubandanya yononekana. Agerageza kugira ama entretien kugira ngo ayisanasane kugira ngo iyo nzu imere neza. Rero ino ni ingoro ya mwemu w'Imana. Iyi ni ingoro ya mwemu w'Imana. Imana irafise icyo ishaka kwino ngoro yayo. Nishobora kwemera ko urusengero rw'Imana, urusengero rwayo rushobora gupfa. Haleluya. Biravuga ngo ingoro ya data zo kwitwa ingoro yo gusengeramo. Uwo mubiri wa ni ingoro yo guhimbaza Imana, ingoro yo gutazira Imana. N'ahantu mwemu w'Imana aho ubuzima, igihimba kiri ku buzima bwawe kitafise ubuzima akagiha ubuzima. Haleluya. Ni umugoroba wo gukira. Numugoroba wo gukira, soirée de guérison. Haleluya. Mwemu yazuye Kristo Yesu imuzuye imukuye mu bapfuye. Yo mwemu iba muri wewe. Bizere neza ko mwemu aba muri wewe arafise igikorwa ariko arakora ku buzima bwawe. Mwemu niyicaye. Haleluya. Mwemu kugira ngo ahagurutswa no kumenya n'ubushobozi bw'Imana no kumenya icyo ariko arakora.
araha ubuzima, azoha ubuzima imibiri yanyu iva ku bwa mpwemu wayo, ku bwa mpwemu wayo. Iki kintu umaze kukimenya ukacizera, urizera neza ko aho ubuzima umubiri wawe, arafise capacity yo guha ubuzima umubiri wawe ku bwa mpwemu wayo, ku bwa mpwemu wayo aba muri mwe, azozura n'imibiri yawe. Mpwemu w'Imana ari ku gikorwa, ari igikorwa ariko arakora ku buzima bwawe. Izere neza ko ari igikorwa ariko arakora ku bwa mpwemu, ku bw'umubiri ariko arakora. Mpwemu yazuye Kristo Yesu. Wumve ubushobozi bwazuye Yesu Kristo, si ujye bushobozi bwonyine Imana yari ifise, mugabo ujye bushobozi bwazuye Yesu Kristo ibumuzuye bukwe bapfuye, nubwo bushobozi Imana imaze kugaragaza, imaze kuzana ku mugaragaro, n'ubushobozi budasanzwe. Wiyoze ubushobozi bwashoboje umwami w'abami kumukura mu mva, ubwo bushobozi buba muri wewe. Wizere neza ko ari ubushobozi bw'Imana. Ingwara ishobora kuresista, nta ngwara yo resista ku bushobozi bw'Imana, ku bwa mpwemu w'Imana aba muri wewe. Nta ngwara yo resista ku mubiri wawe, nta ngwara yo resista mpwemu, ku bwa mpwemu aba muri wewe. Izere, emeranya nanje, ingwara nta bushobozi ifise ku buzima bwawe. Biravuga ngo ukwizera kwawe niyo ntsinzi yawe, ukwizera kwawe niyo ntsinzi yawe. Haleluya. Wizeye iki? Wizeye ko mpwemu w'Imana ashoboye iki? Ukwizera kwawe niyo ntsinzi yawe. Haleluya. Ku bwa mpwemu wayo aba muri mwebwe, mpwemu wayo aba muri mwebwe. Haleluya. Ntashobora gukundira. Haleluya. Birivuga ngo ibise by'urupfu ngo ntibyashoboye kumugumya, ntibyashoboye kumumainteninga ahantu kanaka, ariko byaramurekuye. Wemere neza ko ingwara ntishobora kukugumana. Hari ubushobozi budasanzwe bwa Yesu Kristo, hari ubushobozi bukiza. Birivuga ngo abarungikira ijambo ryayo ngo rirabakiza. Haleluya. Ndazi ko ari mpwemu ziko zirahaguruka, hari ubushobozi buriko buragaragara. Haleluya. Ijambo riko rirasokoroka, hari ubushobozi bwo gukira buriko buragaragara. Haleluya. Ku bwa mpwemu wayo aba muri mwe. Ntashobora ngo bisanzwe, ndagomba umenye kino kintu, ngo bisanzwe mpwemu yazuye Kristo imuzuye imukuye mu bapfuye, uwo mpwemu aba muri wewe, ngo azoha ubuzima imibiri yanyu ifa ku bwa mpwemu wayo. Haleluya. Bisanzwe mpwemu yazuye Kristo yarazutse mu bapfuye. Ntihaheze mumva, reka ndabwira ikintu kimwe, kugira ngo azuke byamusaba ko ategerezwa kuba yahejeje byose, yihasiye neza ko ibikorwa byose yabikoze uko byategezwa gukorwa. Haleluya. Ku bwa mpwemu wayo aba muri mwewe, hari ibyo yakoze ku buzima bwawe. Ndagomba wizere, wemeranye nanje, ku bwa mpwemu wayo aba muri je, aba muri wewe, hari ibyo Yesu ariko arakora. Ntashobora, emeranya nanje umenye ko ntashobora kubana n'ingwara. Uwo mwami, uwo mpwemu ya ntashobora kwemeranya n'ingwara. Ntashobora kwemeranya kubana n'ikintu kanaka kitavuga ubutumwa bwe, kitavuga ukuri kw'Imana, kidaha icubahiro Imana. Bivuga ngo data biramuhimbara ngo iyo mwamye cyane, iyo muri ko murama cyane, nta cubahiro yo bikuramwo ukandamijwe n'ingwara, nta cubahiro yo bikuramwo ingwara kanaka iriko cyangwa ikintu kanaka mu buzima kiko kirakumenasa, nta cubahiro yo bikuramwo. Data ngo biramuhimbara iyo mwamye cyane. Data arahimbagwa cyane yo uri kurama amagara meza, iyo uguwe neza. Data biramuhimbara, data biramuhimbara. Bisanzwe mpwemu yazuye Kristo imuzuye mukuye mu bapfuye aba muri mwebwe, azozura imibiri yanyu ifa. Haleluya. Wizeye neza ko ari imibiri iriko irahaguruka, ari ubushobozi buriko burahaguruka. Reka ndabwire ubushobozi bw'ijambo ry'Imana. Bivuga ngo ijambo ry'Imana rifise ubugi buruta bw'inkota zose, ngo ririnjire aho ritanye inyama n'umusokoro. Rirafise capacity, rirafise ubushobozi bwo gukuraho, bwo kubaga ikintu cyose kitavuga ubutumwa bwiza. Haleluya. Bisanzwe mpwemu yazuye Kristo Yesu imuzuye imukuye mu bapfuye aba muri mwebwe. Haleluya. Haleluya. Bisanzwe mpwemu yazuye Kristo Yesu imuzuye imukuye mu bapfuye aba muri mwebwe, aba muri wewe. Mpwemu w'Imana aba muri wewe. Haleluya. Imana ishimwe ko bariko baradukurikirana, Imana ibahezagire cyane. Bisanzwe mpwemu yazuye Kristo Yesu imuzuye imukuye mu bapfuye aba muri mwebwe, azozura n'imibiri yanyu ifa ku bwa mpwemu w'Imana aba muri mwebwe. Ntashobora kwemera, emeranya nanje, hagurukana revolte. Ukwizera kwawe, impwemu yawe ihaguruke mu rugezo rudasanzwe. Wizere, wemeranye n'ubutumwa bwiza, wemeranye n'ijambo ry'Imana ku bwa mpwemu w'Imana, ku bwa mpwemu w'Imana. Haleluya. Umubiri wawe ni temple y'Imana, n'urushengero rwa mpwemu yera. Imana ishobora kwemera yuko ukandamizwa n'ikintu kana. Nishobora. Yesu ni muzima.
yaranesheje urupfu na kuzimu, ntiyaheze mu mva, ubu ni muzima. Haleluya. Emeranya nanje, emeranya ijambo ry'Imana ko mpwemu w'Imana aba muri wewe. Haleluya. Thank you Holy Spirit. Wibaze ujye bushobozi bwako Yesu mu mva. Haleluya. Bari bagerageje bazana ishashara, barashirako ikibuye kugira ngo nibikunde ku mwami w'abama azuka, ariko hari ubushobozi bw'Imana bwamukuye mu mva. Menya ko ubwo bushobozi bw'Imana buri muri wewe. Byatubwiye ngo ubwo bushobozi bw'Imana bukorera muri twebwe. Wibaze ni igiki cyoshobora kukandamiza hano kanaka, nimba ubwo bushobozi bwaraparvenye gukura umwami w'abami bukamukura mu mva, bukamukura ahantu hariko amabuye, hariko ishashara, uko bushobozi bukamuzura ukamusokorora. Haleluya. Wizeye no ku buzima bwawe. Haleluya. Ingwani ishobora kuresista ibisanzwe mpemu yazuye Kristo Yesu muzima ko yamvuye, azuzura n'imibiri yanyu ifa ku bw'amwemu wawe. Ibisanzwe mpemu yazuye Kristo Yesu muzima ko yamvuye, azuzura ibikwereke. Haleluya. Ijambo rigiregwa, ijambo rimedita aho uri, ukomeze kurisengeramo, ndazi bidasanzwe riko biraba. Imana ibahezagire cyane, ukomeze kuranirwa. Yesu Kristo n'umwami, mwarahezagiwe.